Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu w'igenekerezo ry'icenda Ruhuhuma 2024. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abone cange subscribe, nawe utarafyonda kurafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende bigutohoreza hama ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ndakwifurije kubandanya uraruranirwa no kugira umugoroba mwiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Seforu Arusha bavuga ko Evariste Ndayishimiye ashobora gufatirwa ibihano mpuzamakungu. Mu runani Seforu Arusha rutavuga rumwe na leta y'u Burundi bamenyesha ko umukuru w'igihugu c'u Burundi nka Kizigenza n'umukuru w'ingabo ko ashobora gufatirwa ibihano mpuzamakungu no gukwirikiranwa ku vyaha vy'ihonyabwoko kubera kwifatanya n'ingabo za Kongo mu kurwanya umuhari wa M23. Ni nyuma yaho umushingamateka wo muri Amerika amenyesheje ko igisirikare ca Kongo kirangwa n'amabi y'ihonyabwoko akorerwa abanyagihugu muri izo ntambara. Biruko mu gihe umuhari inamahoro batewe umutima uhagaze n'irungikwa ry'abasirikare muri Kongo. Umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano urahagaritswe umutima n'ingingo ya leta y'u Burundi yo kurungika abasirikare n'urwaruka mu ntambara irangwa muri Kongo hatawe bagishije inama kandi u Burundi hatanyungu buyizagamwo. Ivyo bishikirizwa na Marie Louise Baricako harongoye uwo muhari ahasaba leta y'u Burundi kuba umuhuza mwiza mu gutatura amatati hari hagati y'abavukana idahengamiye ku ruhande rumwe. Nayo mu yandi makuru kandi ndibugushikirize ko mu ntara ya Makamba abanyagihugu basaba kurekura abantu batatu bagirizwa kutubaha buramatari w'iyo ntara. Gilbert Nizigimana na Aniseti Barampfumbase bava muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi barungururijwe mu ibohero rikuru ry'iyo ntara. Bari bahagaritswe kuwa 22/0/2024. Ivyo vyabaye inyuma yaho hari abagabo bava muri Tanzania na Nigeria bari bibonekeje buramatari acarabirukana mu gihe abanyagihugu na bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bavuga ko bashoboye kubona ko abo bantu hari abarozi bagirizwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abanyagihugu basaba ko abo bagabo babiri barekurwa hatakirinze gusabwa. Vyinshi kuri no nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure hico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abone cange subscribe bivanye na YouTube ukoresha urafyondako hama ubudushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Seforu Arusha bavuga ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ashobora gufatirwa ibihano mpuzamakungu. Mu runani Seforu Arusha rutavuga rumwe na leta y'u Burundi bamenyesha ko umukuru w'igihugu c'u Burundi nka Kizigenza n'umukuru w'ingabo ko ashobora gufatirwa ibihano mpuzamakungu no gukwirikiranwa ku vyaha vy'ihonyabwoko kubera kwifatanya n'ingabo za Kongo mu kurwanya umuhari wa M23. Ni nyuma yaho umushingamateka wo muri Amerika amenyesheje ko igisirikare ca Kongo kirangwa n'amabi y'ihonyabwoko hakorerwa abanyagihugu muri izo ntambara. Kubw'inkuru dukesha radio Inzamba agateka kawe cegera c'uwurongoye urunani Seforu Arusha ariwe yitwa Jean Bosco Rwigemera agira ati: kubera agatima k'amacakubiri hafatiye ku bwoko, agatima cane cane gatumbera ihonyabwoko, Perezida Ndayishimiye agomba kunezereza mugenzi wiwe Kisekedi mu kurungika abo basoda atanisunze ivy'amategeko avuga kuko kubisanzwe yategerezwa gusaba uruhusha inama nshingamateka kugira arungike abarwanyi mu kindi gihugu hanze. Jean Bosco Rwigemera amenyesha kandi ko ibihano bishobora gufatirwa ingabo za Kongo bishobora gutandukira u Burundi. Akaba agira ati uno munsi turumva yuko inama nshingamateka ya Amerika ca gihugu rutura c'abanyamerika kiriko gisabira ibihano ingabo z'igihugu ca Kongo
n'abo bose bitwaje ibirwanisho muri ico gihugu kubera yuko bariko baratema batongora bica zina mututsi muri ico gihugu ca Kongo. Ibihano bene ivyo bishobora gutandukira igihugu c'u Burundi kubera yuko ibiriko birakorwa muri Kongo Uburundi bubifisemwo uruhara rukomeye kubera bwagiye gufasha Tshisekedi kwica abatutsi mu karere k'ubuseruko bwa Kongo. Mu majambo make Evariste Ndayishimiye hariko aratakaza icizere mu karere, mu gisirikare ndetse no mu mbonerakure kuko abanyagihugu benshi bariko barabura ababo muri iyo ntambara. Tubibutse ko leta y'u Burundi yagiye yagirizwa kurungika ingabo zija gufasha igisirikare ca Kongo kurwanya umuhari M23 ariko bakabihakana mbere bikavurwa ko n'abasirikare benshi boba barahasize ubuzima. Uko biri kose leta irakwiye gutanga umuco ku basirikare b'igihugu barungikwa kurwana muri Kongo. Nayo kandi biruko mu gihe umuhari inamahoro batewe umutima uhagaze n'irungikwa ry'abasirikare muri Kongo. Umuhari inamahoro nawo nyene w'abakenyezi ndetse n'abigeme baharanira agateka biruko kandi mu gihe umuhari inamahoro batewe umutima uhagaze n'irungikwa ry'abasirikare muri Kongo. Umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano urahagaritswe umutima n'ingingo ya leta y'u Burundi yo kurungika abasirikare n'urwaruka mu ntambara irangwa muri Kongo atawe bagishije inama kandi Uburundi atanyungu buyizagamwo. Ivyo bishikirizwa na Marie Louise Baricako harongoye uwo muhari aho asaba leta y'u Burundi kuba umuhuza mwiza mu gutatura amatatiri hagati y'abavukana idahengamiye ku ruhande rumwe. Kubw'inkuru dukesha radio RPA ijwi rya Amerika, Marie Louise Baricako arongoye uwo muhari agira ati: mu muhari inamahoro turajwe ishinga n'ingingo Uburundi bwafashe yo kuja kurwana intambara iriko ibera muri Kongo, igihugu kibanyi ico iwacu mu Kirundi twita umuzimyamuriro. Hama Uburundi buja gufata uruhande rumwe ntirwajanwa no kuzimya umuriro ngo rugende rugiye gufasha ico gihugu. Muri ico gihugu ca Kongo umuhari M23 uhanganye n'igisirikare ca Kongo. Ntitugaruka ku vyo M23 iriko irarwanira canke isaba n'ivyabo, ariko ikibazo cacu ni icy'inyungu Uburundi bufise muri izo ndwano ziriko ziraba. Ni igiki vy'ukuri gituma umukuru w'igihugu hashira hasi neza y'abarundi hakarungika igisirikare c'igihugu muri urwo rugamba? Ubonaho batanguye kwegeranya urwaruka rw'igihungu narwo rurungikweyo. Urwaruka rw'igihungu narwo rurungikweyo. Mbega ubwo abarundi baribaza inyungu abarundi bazokura muri urwo rugamba? Leta y'u Burundi iravugwa cane mw'irungikwa ry'abasirikare b'igihugu mu ntambara iriko irabera muri Kongo, aho umuhari M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo warwije ibitero werekeza mu muji wa Goma muri iyi minsi. Ikibabaje kandi nuko hari abasirikare benshi bamaze kuhasiga ubuzima, mbere n'imiryango yabo ikaba isigaye mu gahinda. Leta y'u Burundi irakwiriye kuva mu gacerere ikamenyesha abarundi inyungu irimwo mu kurungika abo bana b'igihugu, ikanashumbusha mbere n'imiryango yaburiye ababo muri iyo ntambara. Nayo mu yandi makuru kandi nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Makamba abanyagihugu basaba kurekura abantu batatu bagirizwa kutubaha buramatari w'iyo ntara. Gilbert Nizigiyimana na Aniceti Baramfumbase bava muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi barungururijwe mw'ibohero rikuru ry'iyo ntara. Bari bahagaritswe kuwa 22/0/2024. Ivyo vyabaye inyuma yaho hari abagabo bava muri Tanzania na Nigeria bari bibonekeje. Buramatari aca arabirukana mu gihe abanyagihugu na bamwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bavuga ko bashoboye kubona abo bantu ari abarozi bagirizwa ibikorwa vy'ubugizi bwa nabi. Abanyagihugu basaba ko abo bagabo babiri barekurwa hatakirinze gusabwa. Kubw'abegereye Gilbert Nizigiyimana batazira Ruhoroma ndetse na Aniceti Baramfumbase batazira Rubeya uko ari babiri bava ku musozi wa Buheka muri komine ya Nyanzarake barungururijwe bavanwa mu gasho
ko ku biro vy'igipolisi muri komine ya Nyanzarake bajanwa mu gasho ka parake ya Makamba ku wa gatanu uheze. Bari bahagaritswe ku wa 22 Nzero inyuma y'inama y'umutekano yari yabaye uwo munsi nyene ku musozi wa Buheka igirishijwe na buramatari wa Makamba Tantine Nshutinamagara. Iyo nama yari iyo gutekanya ako gace kubera ko hari umugwi w'abantu basanzwe ari abahinga mu gukoresha amareba bava muri Tanzania ndetse na Nigeria kugira ngo bafashe gutuza amarozi mu mihana yo kuri uwo mutumba. Bigasigurwa n'umunyagihugu. Hoba harabaye ukutumvikana hagati ya buramatari wa Makamba n'abanyagihugu ku bijanye n'ivyo bikorwa vyo gutuza amarozi. Abantu benshi baciye bahagarikwa muri zone Kazirabageni nabo nk'uko tubibwirwa n'umunyagihugu w'Inyanzarake yayagiye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Amakuru ava mu begereye abantu bari bahagaritswe avuga ko bamwe mu bapfunzwe barinze gutanga amafaranga kugira ngo batange igiturire gutyo barekurwe. Barekuwe barinze gutanga igiturire kiva ku bihumbi 300 gushika ku bihumbi 400 vy'amafaranga y'u Burundi batanga kwa komiseri wa komine Nyanzarake hariwe Claude Nkunzimana. Uko akaba ariko bavuze. Aniseti Barampfumbase hasanzwe ari icegera c'umuyobozi wa CNDD FDD ku musozi wa Buheka n'agacimbiri Mwubure hamwe n'uwo bapfunganywe Gilbert Nizigiyimana baranze gutanga ico giturire. Yaciye asaba ko abo babiri dosiye yabo ijanwa muri parake ya Makamba. Imiryango n'abagenzi basaba ko barekurwa hatana kimwe gisabwe kuko n'igihe abo bakoresha amareba abo babiri batari bahari. Basaba abategetsi bo hejuru kugira ico bakoze kugira ngo babarekure. Buramatari wa Makamba na komiseri wa Nyanzarake bavugwa muri iyo dosiye ntibari hagufi kugira ngo bagire ico bavuze kuri ivyo bavugwa ko. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa no kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe uravyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kugira ijoro ryiza.